bakunzi b'isamirizi ikaba nimbonesha kure Burundi bwiza turabahaye mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye tubaha n'ikaze muri ana makuru tugere tubashikirize agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ubushikiranganje mu byo bujeje harimo ugwaruka inkino n'imico kama bwaratunganije ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru kuri wa gatanu igenekerezo rya kabiri Nyakanga mu mwaka wa 2022 mu ntumbero yo kwamenyesha isabukuru igira gatanu itegekanijwe mu gisagara ca Bujumbura. Harabaye isabukuru igira kabiri mu ntara ya Bujumbura ku civugo ngo kumenya aho imico kama imyuga kwinonora imitsi ubuhinga mvabwenge bigeze nico kizoteza imbere intara. Muri aya makuru kandi turagaruka ku nyigisho ishirahamwe wape ryatunganije ku banwanyi batandukanye bava mu makoperative. Mu kanya inkuru imwe ukwayo. Mu bushikiranganje mu byo bujeje harimo ugwaruka inkino n'imico kama bwaratunganije ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo kwamenyesha isabukuru rigira gatanu y'akarere ka Afrika y'ubuseruko ritegekanijwe ku magenekerezo ya gatanu gushika igenekerezo rya 10 Nyakanga mwaka wa 2022 mu gisagara ca Bujumbura. Iryo sabukuru rikaba rifise akamaro kanini ku gihugu nkuko tubishikirizwa n'umushikiranganje. Iyi nkuru tuyishikirizwe na Arine niyibigira. Isabukuru Jumuiya ya Afrika Mashariki Utamaduni Festival Jama Fest mu mfunyapfunyo ku ncuro igira gatanu izobera mu gisagara ca Bujumbura ku kibuga c'inkino citiriwe Intwari kuva ku igenekerezo rya gatanu Nyakanga gushika ku igenekerezo ry'icumi Nyakanga uyu mwaka. Byashikirijwe kuri wa kabiri Nyakanga n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo inkino ugwaruka n'imico kama mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru mu gisagara ca Bujumbura. Ezekiel Nibigira harongoye ubwo bushikiranganje amenyesha ko leta izo haronkera akarusho mu bijanye n'ubutunzi. Tumukurikire. Mu vy'ukuri uko mwabivuze iyi sabukuru sigambere baye mu karere yigiye kuba hano ni ya gatanu mu masabukuru yagiye araba muri ibi bihugu nkuko twabidondaguye akarusho nintasubirizwa. Ubwa mbere igihugu kirabanyabagendwa abantu bakakigendera bakakimenya bagatahura ivyo gitanga n'ivyo gikeneye. Murabizi yuko muri kano karere n'akarere k'isoko rusange umwe wese arafise icaha abandi kandi umwe wese arafise ico akeneye ku bandi. Turi magiriranire. Abashitsi bagiye kutugendera bazoshobora ubwa mbere na mbere kubona neza yuko amahoro n'umutekano mu gihugu c'u Burundi ataragaseseshwa rumuri. Akarusho kariho kandi katari gato. Iradiyo televiziyo RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza. Isabukuru igira kabiri yaratunganijwe mu ntara ya Bujumbura kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya kabiri Nyakanga mwaka wa 2022 muri komine Nyabiraba ku civugo ngo kumenya aho imico kama imyuga kwinonora imitsi n'ubuhinga mvabwenge bigeze nico kizoteza imbere izo mpano mu ntara. Ibirori vyatewe iteka na buramatari w'iyo ntara Engineer Desire Sengiyumva ahamenyesha ko gushira habona ivyo abanyabujumbura bashoboye bishobora kubateza imbere bakifuza ko abasumbije abandi boserukira iyo ntara mu mahiganwa y'igihugu hamwe no mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Bishishikaye kuja ahabona bimaze kuja ahabona bishoboye no kuzobateza imbere kuko turamaze kubona ko impano nyinshi ziri mu bantu iyo umuntu akoresheje neza ziramufasha zikamuteza imbere gatuma agera ku ntambwe yisumbuye atahorako. Rero twizere yuko ibikorwa bishishikara mu kuba byo kwerekana impano bituma abanyabujumbura bashobora no guhiganwa no mu bandi. Ubunye tubimirije ari mahiganwa abiri
yo kwerekana imico n'akaranga by'igihugu mu rwego rw'akarere mu rwego rw'igihugu. Twizeye ko abanyabujumbura baciye muri ibi bikorwa bazoseruka hariya bahagaze neza, tukizera yuko abanyabujumbura bwacu twababonye ariko no mu karere bazobabona ndetse no mu gihugu bababone, kandi turizera ko bazotahukana ubushimwe bushimishije. Ishirahamwe OAP ryaraye rirangije kuri uyu wa gatanu igenekezo rya kabiri Nyakanga umwaka wa 2022 inyigisho zari zimaze indwi zibiri zihabwa urwaruka uruva mu mashirahamwe no mu makoperative atandukanye, zikaba zariko zibera mu ntara ya Bujumbura komine Sare ku mutumba wa Cirisha ahasanzwe hari inyubakwa z'iryo shirahamwe. Ni inkuru dushikirizwa na Debora Ntakisumba. Ishirahamwe OAP ryararangije inyigisho kuri uwa gatanu w'igenekerezo rya kabiri Nyakanga umwaka wa 2022. Izo nyigisho zikaba zari zimaze indwi zibiri ziriko zibera hari inyubakwa y'iryo shirahamwe ku mutumba Cirisha wo muri komine Sare intara ya Bujumbura. Renesito Niyonzi mu munyabanga nshingwabikorwa w'iryo shirahamwe yaramenyesheje ukuntu izo nyigisho zari zitunganije. Umugwi wose twigisha uko bigenda nuko baratorwa bagatorwa n'amakoperative yabo hamwe n'abaremesha kiyago b'ishami OAP ari mu mazone yose y'intara bakoreramo, bakabatora babishimikije ubukerebutsi nuko bazoshobora kuja gusubira inyuma bagakwiragiza izo nyigisho baba barose muri iki kigo, bakazishikiriza abandi barimyi, bakazishikiriza abandi banywanyi bo mu koperative yabatumye. Bamaze gutorwa rero hacatangura inyigisho nyezina zibera kuri iki kigo, baraza bakahamara indwi zibiri bakiga bya vyigwa biri mu mice itatu. Umuce wa mbere ujanye no kunonosora ubuhinga bwa none bujanye n'ibihe tugezemo bwo kurima no korora kijambere, bigatuma bagwiza umwimbu bimwe birama, bakongera bagakingira n'ibidukikije. Bakongera kiga ca gice ca kabiri kijanye no gushinga amashirahamwe no kuyabungabunga no kuyagirira imigambi yateza imbere. Mbere bakiga mbere n'ibijanye no kugira no gutegura integuro y'imigambi haba mu muryango haba no mu makoperative mu mashirahamwe. Hanyuma ica gatatu naco bakigishwa ingene bazosubira inyuma kuja gukwiragiza ubumenyi baba bakuye ngaha kuri iki kigo iyo baje bava. Izo nyigisho rero zimara indwi zibiri zimaze guhera kuri abo bantu baba batowe tugira 33 kugira bashobore kuvyiga neza batagundana. Izo ndwi zibiri zimaze kurangira dusozera bakora ikibazo. Tubamenyeshe ko izo nyigisho zakurikiranywe n'abantu 30 batowe mu makoperative yo mu makomine agize intara ya Bujumbura na Rumonge, aho iryo shirahamwe ririko rirangurira ibikorwa. Bakunzi imbonesha kure Burundi bwiza, haniho turangirije ano makuru twari twabateguriye. Turabakengurukiye cyane ko mwadukurikiranye, tubifuriza n'ibihe byiza naho gutaha.